ubwo Trump ku munsi w'ejo yatangazaga yuko yishimira yuko yahagaritse intambara imaze imyaka cyangwa se amakimbirane amaze imyaka igera kuri 30 hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko n'ubundi nakubwira yuko ibintu biracyakomeza kugenda biba cyane muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko kandi abanyapolitiki muri Repubulika Demokarasi ya Kongo barakomeza gushinja igihugu cy'u Rwanda ibyaha bitandukanye birega, ariko u Rwanda rudahwema kugenda ruhakana rukavuga yuko icyo rwakoze rwashyize ingamba z'ubwirinzi ku mipaka, ahubwo u Rwanda rwo rugashinja Repubulika Demokarasi ya Kongo igisirikare by'umwihariko FARDC gufatanya na FDLR umutwe w'iterabwoba usanzwe urwanya igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru yihutirwa atugezeho muri aka kanya kuri General Vincent Nyakarundi, uyu ni umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru akomeye cyane nifuza ko mutaza gucikanwa nayo, ndaje ndabageza ariko nk'uko mwabyifuje kenshi cyane ndetse mukomeze no kugenda mubidusaba umunsi kundi. Reka mbanze mbahe inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya, hanyuma tubone kugaruka kuri General Vincent Nyakarundi. Uyu nguyu akaba ari umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka mu Rwanda. Mu Rwanda no muri mu karere ka Huye yaravuga inkuru yuko abantu bagera kuri 3 bakurikiranyweho gufata ku ngufu umugore imyaka 47. Umushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye bukurikiranye abasore 2 n'umugabo umwe bakekwa gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gato umugore imyaka 47. Icyaha bakurikiranyweho cyakozwe ku itariki 26 kuza 25 agana saa 3 z'ijoro mu mudugudu wa Giseke, akagari ka Cyamukuza, murenge wa Ndora, mu karere ka Gisagara, ni mu majyepfo y'u Rwanda, ubwo bahuriraga n'uyu mugore rero mu nzira atashye. Ubwo batwaga ibibazo nk'uko inkuru dukesha ubushinjacyaha buvuga bukuru ibivuga, abakekwa bavuze ko bahuriye n'uwo mugore mu nzira bavuye kunywa inzoga, umwe aramufata amuhirika hasi nyuma yo kumukubita inkoni nyinshi cyane nk'uko amakuru abishimangira. Ariko kandi amakuru akomeza avuga ko bamufashe amaboko n'amaguru bakamusambanya, bakumva umuntu ngo wari unyuze muri iyo nzira bariruka, bavuga ko rero babitewe n'ubusinzi, babisabira rero imbabazi. Icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gato bakurikiranyweho giteganywa n'ingingo y'ijana 34 y'itegeko nimero 068 agakoni 18 ryo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu Rwanda. Mu makuru mu buryo bw'inshamake kugira ngo tujye kuri General Vincent Nyakarundi wa RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda, babwire ko abarimo ba General 11 bashinjwa gushaka kwivugana President Felix Tshisekedi boherejwe indoro. Abasirikare bakomeye cyane mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo bashinjwa kugerageza guhungabanya inzego z'igihugu boherejwe muri gereza ya gisirikare ya Ndoro i Kinshasa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amezi menshi ashize nibwo abo basirikare batawe muri yombi bakekwa umugambi wo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi. Abasirikare biteganyijwe ko bazagezwa imbere y'ubutabera mu minsi iri imbere, baregwa ibyaha birimo kugirana umubano n'abagizi ba nabi, gucurira umugambi mubisha umukuru w'igihugu, kugerageza kandi kwica, kugambanira igihugu ndetse no kugirana umubano na leta y'igihugu cy'amahanga. Radio mpuzamahanga ya Faransa ni Radio France Internationale ivuga ko ba General 11 n'abaofisiye bakuru 13 aribo bakurikiranwe. Aba barimo Lieutenant General Frank Ntumba hoze ari umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare mu biro bya President Felix Tshisekedi, General Christian Tsiwewe Tsongesa woze ari umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, na General Major Christian Ndayuel wahoze akuriye ubutasi bwa gisirikare mbere yo kugirwa umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mabwire ko perezida w'imfatakibanza wa Venezuela yirukanye General yarashinzwe umutekano wa Nicolas Maduro. General yararongoye igisirikare kirinda mukuru w'igihugu cya Venezuela Javier Marchano Tabata yirukanywe ku mirimo yiwe haciye iminsi mike perezida Nicolas Maduro afashwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gitero cagiriwe i Caracas, hanyuma ajanwa i New York kugira aburanishwe ku vyaha byo gucuruza ibiyaburamutwe. Igisirikare cyitwa Honor of God nicyo gifasha mu kurinda umukuru w'igihugu, kikamuha kandi n'abamugendanira. Naho leta ya Venezuela kandi tarashira ahabona ibiharuro by'abapfiriye ndetse n'ivyabonekariye muri ico gitero c'abakomando b'Amerika, bicekwa ko bamwe mu basirikare b'ico gihugu bishwe mu gitero cyo gufata Nicolas Maduro.
Itegeko ryo gusubiriza General Marciano Tabata ryatanzwe n'umukuru w'igihugu mushasha w'imfatakibanza Delcy Rodriguez. Delcy Rodriguez yarahiye ku munsi wa mbere arahizwa n'inama nshingamateka yiganjemo n'abashigikiye leta ya Nicolas Maduro. Yaricegera ca Maduro kuva muri 2018 kandi afatwa nk'umufasha wiwe wa hafi cyane, naho ubu Maduro ari mu mvuto. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze mu kiganiro n'abamenyesha makuru cakurikiye ifatwa rya Nicolas Maduro ko Amerika izoza gutwara Venezuela. Anavuga kandi ko bariko baraganira na Rodriguez. Darcy yanaburiye Rodriguez ko azohura n'ingaruka ziruta izo Nicolas Maduro yabonye natakora ibisabwa na Amerika, harimwo ibijanye na petrol, nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Venezuela ifise ububiko bwa petrol bushika kuri 20% vya petrol idatunganyije ikwisi. Kwa kabiri, Perezida Amerika yavuze ko Venezuela kandi izofasha Amerika kuronka utugunguru twa petrol dushika ku miliyoni 50, ariko leta ifata kibanza ya Venezuela niragira ico ivuze kuri ayo majambo. Ijwi rya Rodriguez ryagiye rirahinduka maze rija hagati yo kwanka n'ukwemera kuganira kuva abaye mukuru w'igihugu ifata kibanza abigizwe na Senare Ntahinyuzwa ya Venezuela. Yaneguye ifatwa rya Nicolas Maduro argita kunyuruza bidaciye mu mategeko, ariko kandi yanavuze ko leta yiwe yari yaratumiye leta Amerika ngo bakorane mu migambi y'iterambere. Ibikorwa vyiwe biriko kandi birakurikiranwa cane haba hagati mu gihugu canke se hanze yaco kugira hamenyekane inzira azofata mu kurongora igihugu hamwe n'ibimenyetso vyose vyo kwerekana amatati canke okutumvikana muri leta yiwe. Iyirukanwa rya General Marciano Tabati ni rimwe mu mpinduka za mbere zakozwe ku bategetsi bakuru bari no mu bari basanzwe bakorana nawe. Uretse kuba yarashinzwe igisirikare kirinda umukuru w'igihugu General Marciano Tabati, yanarongoye kandi ishami rya gisirikare rijejwe iperereza no kugenzura abasirikare rizwi nka DCGCM. Ishiramwe mpuzamakungu ONU rivuga ko DCGCM ryagize uruhara runini cyane mu kunyuruza ndetse no guhotera abantu batemera ubutegetsi bwa Perezida Nicolas Maduro. Abahinga bigenga batumwe na ONU gutoza ukuri basanze iyo shami rya DCGCM ryarakoze ivyaha byinshi bihungabanya agateka kazina muntu kuva muri 2013. Yaravuze kandi ibijanye n'imanza nyinshi aho abafashwe bakorerwa ihoterwa ry'icarubozo, ihotera rifatiye ku gitsina canke ibindi bikorwa by'ubugome n'ibindi bisuzugura ikiremwa muntu ku cicaro gikuru ca DCGCM ndetse no mu yandi mabohero y'ibanga ari hirya no hino muri ico gihugu ca Venezuela. Ariko irukanwa ryiwe riboneka ko rifitanye isano n'ayo matoza yabaye kuri DCGCM mu gihe yari ayirongoye, kuko umuntu yashizeho ngo amusubirire nawe nyene ahora atwara ishami ry'iperereza ryagiye riragirizwa ivyaha nk'ivyo nyene. Gustavo Gonzalez Lopez niwe yashizweho ngo asubirire General Marciano Tabata, kandi yamaze imyaka myinshi cyane atwara ishami rijejwe iperereza rya leta ya Venezuela rizwi nka Sebin niyo igenzura ibohero ryamamaye cyane rya Helcoide riri ku murwa mukuru wa Caracas, aho ONU yanditse ko akorerwa uguhotera abanyapolitiki barimo batavuganwe n'ubutegetsi, abamenyesha makuru, abiyerekana ndetse n'abaharanira agateka kazina muntu. Abasesenguzi ba politiki ya Venezuela kandi bavuga ko kwirukanwa kwa General Marciano Tabata bishobora kuba bitanye isano n'uko igisirikare cy'umukuru w'igihugu cananiwe gukingira no kubuza ifatwa rya Maduro. Cuba, igihugu kiri mu bafatanyabikorwa ba hafi ba Venezuela kandi kimaze igihe kirekire gitanga imfashanyo mu bijanye n'umutekano n'iperereza kuri Nicolas Maduro, cavuze ko abanyagihugu bacu 32 biciwe muri ico gikorwa cagizwe n'ingabo za Amerika. Benshi muri bo kandi bivuga ko bari basanzwe bakora mu gisirikare gicungera umukuru w'igihugu. Igisirikare ca Venezuela cavuze ko abasirikare bacu 23 harimo n'abageneral 5 bahitamwe n'ibitero vy'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe mu bashigikiye leta bavuze ko biyumvishemwo agasuzuguro gakomeye kubera ingene ingabo za Amerika zashoboye gutinda mu gitero mu gihe gito cane ukwikingira kwa Venezuela, bongera kandi baranatsinda abakingira Maduro bagafata mukuru w'igihugu, hanyuma akajanwa yambitswe impuzu zibohero, amaboko aboshwe, yongera yerekanwa kandi ku makamera. Gusubiriza General Marciano Tabata bishobora kuba ari umugambi mukuru w'igihugu wifata kibanza wo kwikuza abantu yizigira mu gihe yugarijwe n'iterabwoba ry'uko Amerika ishobora kugira ikindi gitero. Kwa gatandatu, Donald Trump kandi yavuze ko ingabo za Amerika zari ziteguye gukora igitero ca kabiri, ariko hafatwa ingingo yo kidakenewe, ariko yagumye yumvikana kenshi asubiramwo ko
kutubariza ico Amerika isaba vyotuma Rodriguez ariha igiciro kinini cyane. Rodriguez siwe wenyene muri leta y'imfata kibanza yoba aronderwa n'ico gitero ca kabiri. Umushikiranganje umutekano witwa Diosdado Cabello, umwe mu bategetsi bakomeye cyane, yabwiye n'ubutegetsi bwa Trump ko akwiye kwiyumviriza kandi akisunga ivyifuzo vya Amerika nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Reuters n'amakuru y'Abongereza gikoresheje amasoko atashatse kwivuga, ariko avuga ko azi neza ivy'icyo kibazo. Amerika imaze igihe kirekire kandi yagiriza witwa Cabello kugira uruhara mu mugambi wo kudandaza ibyayuramutwe, ivuga ko yafasha abarwanyi b'abagoshe kurungika kokayini muri Amerika. Mu kwezi kwa mbere leta zunze ubumwe za Amerika kandi zongereje amafaranga ku muntu yotanga amakuru yotuma afatwa, maze ziyashikana ku miliyoni 25 z'amadolari y'Amerika. Reka rero ikaze muri amakuru yacu, mbabwire amakuru avugwa kuri General Vincent Nyakarundi. Uyu ni umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru aravuga yuko General Vincent Nyakarundi yasuye ikipe ya PRFC, ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, itegura kwesurana na Rayon Sport. Umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi kuwa kane yasuye APRFC mu myitozo y'Ishyorongi mbere yuko ikipe y'ingabo z'igihugu yesurana na Rayon Sport mu mukino wo guhatanira igikombe kiruta ibindi, no kuvuga Super Coupe. APRFC bije ku rubuga rwayo rwa X rwa Twitter yemeje ko yasuye n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, gusa ntiyahishura ubutumwa yahaye abakinyi. Icyakora bimaze kuba umugenzo ko mbere yuko APRFC ihura n'uriya mukeba w'ibihe byose, abakinyi bayo basurwa n'abayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda, buri gihe babumvisha uburemere bw'uriya mukino n'icyo kutsinda bivuze. Kuri wa gatandatu tariki ya 10 rero Ukuboza nibwo APRFC iza kwesurana na Rayon Sport mu mukino wa Super Coupe ugomba kwera kuri Stade Amahoro i Remera. Amakipe yombi yaheruka kandi guhura ku itariki ya 8 Ugushyingo 2025 umukino wa shampiyona wasize APRFC inyagiye Rayon Sport ibitego 3-0. Meyani makuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko ku nguvu canke se ku buguzi ni gute Donald Trump ashobora gufata Greenland uko amakuru abivuga. Donald Trump ariko aca ku biti ndetse no ku mabuye kugira ngo aronke Greenland, kandi Maison Blanche White House, ibiro by'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iremeza ko inzira zose ziriko zirigwa harimo no gukoresha inguvu. Mu gihe igitero ca gisirikare ari imwe mu nzira ziriko zirigwa ko ku mpande n'iy'ubutunzi n'iya politike, kandi kikaba coba ari igitero gikozwe n'umunywanyi wa NATO cyangwa se OTAN, urunani rwo kwiyumvira umwansi hamwe n'ibihugu by'uburengero. Ku wundi munywanyi iyi nzira yoba ari akaga kadasanzwe ku rundi runani rwo kwivunira umwansi hamwe, mbere ishobora kandi no gutuma rusambuka. Trump abandanya avuga ko Greenland ari ngenerwa ku mutekano wa Amerika, aho avuga ariko atavyemezo atanga ko hose huzuye amato y'Urusiya n'Ubushinwa. Dufatiye ku bumenyi kandi bw'abahinga ba Amerika n'Ubwongereza n'aba Denmark, turihweza inzira zitandukanye uno mukuru w'igihugu kandi ashobora gufata hamwe n'imvo ndetse n'imwe. Igitero ca gisirikare, abahinga mu vya gisirikare kandi bavuga ko igitero cihuta co gufata Greenland gishobora koroha cane, ariko ko ingaruka zoba zikomeye cane. Nubwo ari nini, Greenland ifise abantu baba hagati mu 58, hafi ica gatatu cabo bakaba kandi barundaniye ku mugwa mukuru Nuuk, mu gihe kandi abenshi basigaye bava ku nkengera y'ibahari mu burengero. Aka karere nta gisirikare cako gafise. Denmark ikaba ariyo ijejwe kugakingira, ariko ikaba kandi ata buryo bwa gisirikare bwo mu kirere no mu mazi bukwiye ifise kugira ngo ishobore kandi gukingira aka karere kagutse cyane. Uduce tutari duto twako karere dukingiwe na Serious Patrol, igisata c'ingabo zidasanzwe za Denmark zikoresha ahanini imbwa uko amakuru abivuga. Hagati ariko mwaka uheze Denmark yarongereje urugero rw'amafaranga agenewe ibikorwa vya gisirikare mu turere twa Arctique n'utwo mu raruko bw'ibahari Atlantique, harimo n'akarere ka Greenland nk'uko amakuru abishimangira. Ubunini bw'ako karere kandi abantu bake bakabamwo hamwe n'uko ata gisirikare gafise biratera amero Amerika isanzwe ifise abasirikare barenga 100 bashinzwe Laguma ku kigo ca Pitufek kiri mu mera y'uburaruko bushira uburengero bwa Greenland. Iki kigo kirashobora kandi kuba ikirindiro shimikiro mu bikorwa by'umukozoza.
ikirindiro kandi gisanzwe gihari ati kuva mu ntambara ya kabiri y'isi yose igihe ingabo za Amerika kandi zarungikwa kuri Razinga kugira ngo zishinge ikigo n'iradiyo vya gisirikare nyuma yuko abanazi bigaruriye Denmark muri iyo ntambara. Hans Tino Hansen n'umuhinga w'umunyadenmark mu vya gisirikare akaba kandi ari umuyobozi nshingwabikorwa w'ikigo Risk Intelligence arerekana ingene igitero ca Amerika co gufata Greenland gishobora kandi kugenda kubwa Hansen division no kuvuga division ya 11 y'ingabo zirwanira mu kirere iri muri Alaska, ikaba irimwo brigade no kuvuga brigade zibiri za Arctique kandi ikaba ifise abasirikare batoroka canke bashobora kandi kururukira ku migozi muri kajugujugu, ishobora kandi kugira uruhara rudasanzwe mu gitero cyacu cose ifashwe mu mugongo n'ingabo zirwanira mu kirere ndetse no mazi. Umwihoezo wiwe yawusubiyemwo na Justin Clamper intwazangabo y'umukukuruke mu gisirikare c'Ubwongereza, akaba kandi arongoye kompanyi y'igendereza ya Sibline, agira ati Amerika ifise ingufu zasanzwe zo kurwanira mu mazi kandi ifise ubushobozi bwo kurungikayo ingabo nyinshi ku buryo urugendo rumwe gusa rw'indege rushobora gutwara ingabo zikwiye. Clamp yongeraho ko yuko iyi nzira yoba ari y'ubugome ariko kandi igashobora kandi gushika ku ntego atamaraso asesetse aho wasanga atavyo kwivuna bihabaye nk'uko amakuru akomeza kugenda abishikiriza. Hagati ariko abahoze ari abategetsi batari bake hamwe n'abihweza ibintu n'ibindi mu vya gisirikare bavuga ko urugero rutari ruto igitero ca gisirikare kidashoboka kubera ingaruka zikomeye cane gishobora kandi kugira ku masezerano atari make Amerika ifitaniye n'ibihugu vya Buraya. Mickey Miller yahoze ari ingabo mu gisirikare kirwanira mu mazi, umukozi wa CIA, akaba kandi yarababaye icegera c'umushikiranganje no kwivuna abansi, agira ati ivyo vyoba biteye ukubiri n'amategeko yose mpuzamakungu uretse ko atakibazo ati bateye Amerika ati bifataniye ubucuti buciye mu masezerano nk'uko abivuga. Ari nka hamwe Maison Blanche yotangura kandi gutegura vy'igitero ca gisirikare. Mulo abona ko abashinga amateka n'abakenguza amateka biborwanya bikomeye bakabiburizwamo bishikamikije itegeko bwirizwa rizwi nka War Powers Act, itegeko rigabanya ububasha bw'umukuru w'igihugu bwo kuja mu ntambara inama nshinga amateka na nkenguza amateka batabimuhereye uruhusha. Sinibaza ko hari numwe kandi mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka yohava yemera gusambura urunani rwa OTAN. Kugura Greenland, Amerika ifise amahera menshi cyane ariko Greenland si yo kugurisha nk'uko bibandanya bishikirizwa na Nuuk n'ubutegetsi bwa Greenland hamwe na Copenhagen ubutegetsi bwa Denmark. Isubiramwo umushinga amateka hamwe n'isoko rizwi y'ivyo biganiro CBC ikimenyesha makuru gikora na BBC muri Amerika itangaza ko umushikiranganje wa Amerika ajejwe imigenderanire Marco Rubio yabwiye abashinga amateka n'abakenguza amateka ko ubuguzi ariyo nzira yifuzwa n'ubutegetsi bwa Trump, ariko naho Greenland yo kwifuza kugurishwa ubuguzi bwogorana cyane rwose. Amafaranga ayari yose yoshirwa muri uno mugambi ategerezwa kubanza kandi kwemezwa n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka, kandi no mu gihe Amerika yoba yifuza kuronka Greenland bice masezerano vyosaba ko inama nkenguza amateka ivyemeza kuri 2/3 abahinga bakabona ko ivyo byagorana. Vyongeye ubumwe bwa Buraya nabwo nyene kandi bwotegerezwa kwemeza ayo masezerano muri rusange. Naho Trump yoba ashobora kandi kwiyumvira kugerageza gushika ku masezerano ye wenyene atabashije Greenland canke inama nshinga amateka ndetse na nkenguza amateka, abahinga babona ko ibi bidashoboka na gato. Professeur Monica Hakimi n'umuhinga mu mategeko mpuzamakungu ari muri kaminuza ya Columbia avuga ko umuntu ashobora kandi kwiyumvira aho Denmark, Amerika na Greenland bishobora gushika aho vyemeranya itangwa ry'aka karere, ariko kugira ngo bijane neza n'amategeko mpuzamakungu bishobora kuba ngombwa ko abanya Greenland bagira uruhara muri amasezerano kugira ngo rero bihitiremwo ico bashaka ko boba. Igiciro cirizinga ntigitomoye, ibi bishobora kandi kutorohera Trump yamamarije ku civugo nyamukuru ca America First ati twogereranya no mu Kirundi na Amerika imbere ya vyose, kurekura amamiliyoni canke mbere amamiliyaridi
ibatanga kori b'Amerika ku izinga ry'ibarafu ati bishobora kugwa nabi umugambi ushikamiro wiwe wa Make America Great Again maga twongeranya kandi mu kirundi nasubiza Amerika ubukomezi bwayo. Hagati aho Trump abona ko ari nkamwe Trump yonanirwa no kugura irizinga ashobora kwikora ku nzira ya gisirikare ariyo intwaro yiwe ishobora kandi kuba itewe intege n'igitero giheruka cagenze neza catumye Nicolas Maduro wa Venezuela ahagarikwa. Ashobora kandi kuvuga ati oya naco tugiye dufata iyi nzira. Rubio mu gihe iteze kubonana n'abategetsi ba Denmark mu ndwi iza kugira ngo bavugane ku kibazo ca Greenland avuga ko Trump atari umukuru w'igihugu wa Amerika yumviriye canke arondeye kungene ati kutworonka ako karere. Afatira kuri Harry Truman aho mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu yashikirije iciyumviro co guha Denmark imiliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika mu zahabu kugira ngo rero agure icyo kigwa ca Greenland. Isekeza ryo kwigarurira imitima y'abanyagihugu ba Greenland. Amatoza yerekana ko benshi mu baba muri Greenland bifuza kwikura kuri Denmark, ariko aya matoza nyene yerekana ko badashaka kuba intara ya Amerika. Ariko nubwo biruko Amerika ishobora kandi kongereza akariro kugira ngo rero yigarurire imitima yaba muri iri zinga biciye mu kubaha amafaranga y'inyungu y'igihe gito canke se mu kwemerera inyungu z'ubutunzi muri kazoza. Ibinyamakuru vyo muri Amerika vyamaze kandi gutangaza ko inzego za Amerika zijejwe igendereza zongereje inguvu mu gukurikiranira hafi imihari iriko iharanira okwikukira kwa Greenland zigerageza kandi kurondera bamwe mu barongoye urugamba bashobora kandi gushigikira intara intego z'ubutegetsi bwa Trump. Yeshi rero bikomeza kuyabivuga kuri kigwa ca Greenland gusa mabwira ko ati nakarorero Amerika ati yaragiriranire kandi amasezerano nk'aya mazinga iyo mwibahari Pacifique ya Palau ati Micronesia ndetse na Marshall yose akaba ari ibihugu vyigenga bya Amerika burenganzira bwo gukorerayo ibikorwa bya gisirikare. Ku ruhande rwabyo naho abanyagihugu b'ivyo bihugu bitatu nabo bafise akaryo ati kuko rero no gukora muri Amerika. Ariko Trump ashobora kudahaga ati mu gihe kandi asanzwe afise ububasha bwo kwinjiza ingabo nyinshi uko ashatse muri Greenland biciye ku masezerano asanzwe hari. Hanyuma kandi amasezerano haya niyoha akaryo Amerika ndetse no kwihagira amatungo menshi cyane ati n'ubutare buri kure cyane mu kuzimu mu karere k'ibarafu ka Arctique. Hansen Munyadenmark yizihweza ibintu n'ibindi abona ko inzira iyo ari yose yo kurondera Greenland hadakoreshejwe inzira ya gisirikare ataco yoshika ko ati mu gihe abanyagihugu ba Greenland baterekwa iki kiyumviro. Muri iki gihe nta migambwe muri rizinga iriko iriyamamariza ukwegukira Amerika ati gishoboka cyane nuko Greenland isubira kuba umurwanyi w'ubumwe bwa Buraya umunywanyi umwe bwa Buraya nkuko Hansen yagiye